Urugamba rw'inyeshyamba za M23 mu kubohora umujyi wa Goma. Igoma ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Goma ni umugwa mukuru wa Kivu ya ruguru. Ubu tuvugana Goma imaze amezi 3 iri mu maboko y'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Tega amatwi ubwira kana kariya, nge Byabashimana Benjamin bahaye ikaze muri iki kiganiro. Urugamba rwa Goma muri 2025, impamvu mvuga ko ari muri 2025 nuko hari urundi twabaye Goma 2012 narwo rugasiga Goma igiye mu biganza bya M23. M23 yatangiye urugamba rwo kubohora Goma kuva tariki ya 23 z'ukwa mbere kugera ku tariki ya 30 z'ukwa mbere umwaka wa 2025. Mbese ni cyumweru kimwe byayisabye M23 ngo ibe ifashe umugwa mukuru wa Kivu ya ruguru. Mu ntangiriro z'uyu mwaka M23 yagabye ibitero simusiga mu mujyi wa Goma. Goma mbese mu gace ka Kivu, hanyuma ikoresha strategy yo gufunga imihanda yose iva cyangwa ijya mu mujyi wa Goma. Bivuze ko leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo naho bari kumenera bazana ubufasha buturutse hanze. Hanyuma leta ya Kongo ifashijwe na UN, SADC, Wazalendo, FDL, abacanco b'i Burayi ndetse n'abarundi biteguriye urugamba no kurinda umujyi wa Goma. Ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa mbere 2025, ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa mbere 2025, ibitero bya M23 mu buhanga ukomeye byaciye intege igisirikare cya Kongo n'abafatanyabikorwa bacyo, maze M23 yinjira muri Goma. Ku itariki ya 27 z'ukwa mbere M23 yageze mu duce tugiye dutandukanye two muri Goma, ariko FARDC ikomeza kugumana ikibuga mpuzamahanga cya Goma. Ariko mu mayeri adasanzwe, ku itariki ya 25 z'ukwa mbere ikibuga cy'indege nacyo kirafatwa. Muri icyo gihe abasirikare ba Kongo n'abafatanyabikorwa bayo bari bayamanitse. Ku itariki ya 29 z'ukwa mbere M23 yari iri kugenzura umujyi hafi ya wose, ariko hari uduce tumwe na tumwe twari tukirimo abasirikare ba Kongo mu majyaruguru y'umujyi, ariko urugamba rwarimo rurangira kubera ko abo basirikare bari basigaye byari nko guhanyanyaza. Hanyuma ku ya 30 z'ukwa mbere urugamba rurarangiye, M23 yegukanye intsinzi. Mu gusoza kandi iki kiganiro sinagenda ntababwiye abayobozi bakuru bari bayoboye urugamba ku mpande zombi, M23 Colonel Nanga naho FARDC ni General Peter Chirimwami. Hanyuma abasirikare barurwanye ku ruhande rwa M23 ni M23, naho ku ruhande rwa Kongo hari FARDC, SAD Defense Zone, hari 34 Military Region, Congolese National Police, SADC Standby Brigade, SAMI DRC, MONUSCO, Force International Brigade, Wazalendo Militia, Romania Mercenaries, Burundian Force and FDLR. Abakomeretse n'abaguye ku rugamba ibihumbi 200 by'abasirikare n'abapolisi ba Kongo, abamanitse amaboko SAMI DRC n'abasirikare ba UN 20 babungabungaga amahoro baguyemo, ndetse abasirikare 2 b'abamashinaries barapfa, hanyuma 180 bafatwa mbiri n'igisirikare cya M23. Hanyuma igitero hanyuma igiteranyo cya bose 2900 bapfiye ku rugamba, hanyuma